Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru cyane cyane tuza kugaruka kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe mu minsi iheze hagenywe babura amatari b'intara nshasha zitanu zigiye kubaho mu gihugu c'u Burundi mu ndinganizo nshasha izotangurana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 kuko ibiharuro vyose cyane cyane mu bategetsi vyagiye biragabanywa. Intara zabaye zitanu, komine zo ziba 42 gusa kandi none benshi barazi abazobatwara mu ntara zabo mu gihe batazi abazoba barongoye iperereza muri zo ntara. Urwego rw'iperereza ni urwego ruhambaye cyane ku mutekano ndetse n'ubuzima bw'igihugu. Urwego rugize ibibazo igihugu cyose kiragira ibibazo, ni nayo mpamvu bavuga yuko bije urwego rugenerwa no kuvuga amafaranga urwego rw'iperereza rugenerwa mu mwaka aba atazwi igiharuro cyayo kuko cama gihindagurika bitewe n'ibikorwa biba bitegekanijwe. Kuva rero hashinzwe intara nshasha zitanu hari vyinshi biriko birahinduka mu nzego z'igihugu. N'igisata c'iperereza nticasigaye inyuma. Hamaze gushirwaho intara zitanu z'iperereza zirongowe nabo bita ADP mu mvugo ikoreshwa mu iperereza ry'u Burundi. No kuvuga Directeur Provincial de l'Enseignement. Umudepe wese azofise ivyegera bishusha n'inzego ziri ku cicaro gikuru. Icegera kijejwe ibibazo by'ubutunzi, icegera kirongoye inyamiramabi n'abandi. Bivugwa ko ubu abafashwe n'iperereza bazohora bapfungirwa mu ntara, bongere kandi bakorerwe ko amatohoza mu ntara. Kumbure abicwa nabo nyene ngo bazohora bicirwa mu ntara ngaho nyene. Benshi rero mu bahora bajejwe iperereza mu ntara bagizwe bo bita ba chef de secteur, no kuvuga ko bazotwara iperereza mu makomine. Turacyari ko mu gihe twari ko turondera kumenya baganywe kurongora iperereza mu ntara nshasha, tumaze kumenya nuko muri batanu bagomba kugenwa, harimwo bane tumaze kumenya amazina yabo ari nabo tugira dutangurire ko. Gusa ufite subscribe canke sabone niba utari wayifite kugira ngo utojocekanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngamuna mu gihugu c'u Burundi, hanze mbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko tugiye gutangura kuri aba bazoba bajejwe iperereza mu ntara, turetse ko bamwe bavuga yuko aba baganywe kurongora iperereza mu ntara bo babegere cyane Perezida Varisito Ndayishimiye, ngo biboneka ko kabaye akaryo keza kuri Ndayishimiye ko kwifatira mu minwe urwego rw'iperereza. Hano rero tugira dutangure tubayagira ubaganywe kurongora iperereza mu ntara ya Buhumuza. Ubwo ni Lieutenant Colonel Nsavyimana Dionese. Hari abasirikare benshi twabajije ko bazi Lieutenant Colonel Nsavyimana Dionese bavuga ko uyu musoda atabaho. Vyasavye ko turondera intwaza ngabo yagwanye muri CNDD FDD abari duha umuco kuri uyu musirikare aso no udasanzwe. Aho bikomereye nuko nabandi bamuzi bavuga ko batari bazi ko ari umusirikare, ngo ntibarigera bamubona mu mwambaro w'igisirikare. Nsavyimana Dionese avuka muri komine Mbuyeho mu ntara ya Muramvya. Uyavutse mu mwaka w'1979 mu gisirikare bo bakavuga ko yize amashuri kugeza mu mwaka w'8. Hanyuma aja kugwana muri CNDD FDD. Muri nzero umwaka w'2005 niho yinjizwa mu gisirikare c'u Burundi, ubakaba afise matricule numero SS 1-5. Kwigenekerezo ya mbere uko kwezi kw'indwi mu mwaka w'2023 Nsavyimana Dionese yahawe pete rya Lieutenant Colonel. Uyu akaba asanzwe yegukira ikambi icungera umukuru w'igihugu BSPI. Abasoda bamuzi batubwiye ko afise itazirano rya rufyiri ngo kubera igihe yakorera mu Gatumba ari umuntu agwanya ibiturire. Abo basoda bakaba baratubwiye bati Nsavyimana Dionese nta bintu by'ubusuma azwimwo, ariko kandi kumbure kubera amashure make umuntu atahura cyane insiguro zisaba ubwenge bwinshi. Ni umuntu agendera mu murongo bamubwiye ataguhiga imanga, ntavyo kwiyumvira birebire, araseka. Mu mabanga yajejwe harimo no kuba ubujejwe umutekano, ni ukuvuga officier d'ordonnance wa Joseph Butore akiricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu.
Bikaba bivugwa ko kandi uyu ari intwazangabo yegere cyane Perezida Varisito Ndayishimiye. Umwe mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD yatubwiye ko Nsavyimana Dionese afitanye imigenderanire idasanzwe n'urugo rwa Varisito Ndayishimiye. Nsavyimana Dionese kandi amaze igihe apfakaye, ariko ngo igihe yubaka ugwiwe Angelina Ndayishimiye niwe yababereye umuhagarikizi, ni ukuvuga marene. Iyo uburuhuko bugeze kandi abana ba Nsavyimana Dionese barakunda kuruhukira ku kirimba kwa Varisito Ndayishimiye. Hari abavuze ko aba bana baba biga ku mashuri azimvye barihirirwa n'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Nkuko isoko ryacu kandi naryo ryabyemeje, igenwa rya Lieutenant Colonel Nsavyimana Dionese mu iperereza ngo ni intambwe ikomeye Perezida Ndayishimiye ariko arakora mu kwigarurira urwego rw'iperereza, no kuvuga Service National de Renseignement SNL. Kugeza ubu Ndayishimiye aridoga ko SNL rimwe abakozi benshi bayoboka canke bashigikiye General Arengiyome Bunyoni. Yipfuza kugera aho iperereza ryose azoba yararyifatiye ryose aciye kubizigirwa biwe. Nta basirikare bahora bagenwa kurongora iperereza mu ntara kugeza ubu, nka bose abatwara iperereza mu ntara bahora ari abapolisi canke abasivile. Twibutse ko iperereza rya gisirikare GD ari ryo Ndayishimiye yahora yizera kurusha mu myaka iheze, nk'uko amakuru adushikira yoyo abivuga. Turabandanya kandi no ku yundi yagenwe. Uyu akaba yaragenywe kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Butanyerera. Uyo nta wundi ni Salvatore Horihoze. Mwibanga ntangere baherutse kugenwa abatwara iperereza mu ntara nshasha kuko ari zitanu nkuko natangwe mbivuga. Turamaze kubona uwabuhumuza umusirikare Lieutenant Colonel Dionese Nsavyimana n'abandi batandukanye. Muri aka kanya rero tugiye tubabwira ugiye kurongora iperereza mu ntara ya Butanyerera. Salvatore Horihoze si mushasha mu buraruko bw'igihugu. Ku mugwa mukuru wa Ngozi aho agiye gukorera, Salvatore Horihoze hari ikibazo akwiye gushika yishura. Yashize hehe Pascal ico yitungiye ku igenekerezo ya mbere 0 umwaka w'2022. Umwaka mushasha wari utanguye. Pascal ico yitungiye yari yaraye atahutse avuye mu Rwanda. Yari yipfuza guhimbaza umwaka mushasha ari kumwe n'umuryango. Pascal yaramaze imyaka mike aba mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yahunze kubera imbonerakure zamutegetse kuva muri UPD Zigamibanga akinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Umunsi w'umunezero rero wahindutse umunsi w'ivyago kuri we n'umuryango wiwe. Pascal ico yitungiye yafashwe n'wari umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Ngozi, Musafiri niyo nkuru aja kumusambishiriza kuri stade y'Ingozi. Hanyuma haza imodoka voiture Toyota yera yakoreshwa n'iperereza igenda ijanye Pascal ico yitungiye cyo kimwe n'imbonerakure zariko ziramusambisha. Uyu yabanje kujanwa ku cicaro c'iperereza Ingozi aho yakubitiwe araborezwa igufa bidasanzwe kuva ubwo nta gakuru ka Pascal ico yitungiye. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi ico gihe yari Salvatore Horihoze. Ingozi nyene hari ikindi kibazo Salvatore Horihoze atigeze yishura. Mu gihe yatwara iperereza hari umunyeshuri yiga muri kaminuza ya Ngozi Chanel Nkunzimana anyurujwe ku mugoroba wo kugenekerezo 29 ruhesha umwaka w'2019. Ibimenyetso byose bikerekana ko yanyurujwe n'iperereza. Salvatore Horihoze navyo ntaca rigera abivuga ko. Turetse mu ntara ya Ngozi kandi Salvatore Horihoze yaratwaye iperereza mu ntara nyinshi nka Bujumbura Rurari, Bujumbura Meiri, Muramvya n'ahandi. Aho yaciye hose Salvatore Horihoze azwi mu kunyuruza abantu bamwe bakabugwa irengero, mu gupfungira abantu busa mu busuma canke kwaka amafaranga imiryango y'abanyurujwe. Akarorero gato tutanga ni ivyashikiye umuryango wa Pascal ndi mu rukundo, indongozi ya MSD yanyurujwe kuri Gare du Nord i Bujumbura iri kumwe na Charles mutoni wabo batazira Majeri. Kwigenekerezo ya 22 Kigarama mu mwaka w'2015. Imiryango yabo yagumye ibeshwa ko ababo bakiriho irakwa amafaranga menshi. Umuryango wa Pascal ndi mu rukundo be n'umugwizatunga w'umutanzania bakorana baratanze amafaranga arenga miliyoni 10 z'amarundi. Amafaranga yatozwa na Salvatore Horihoze, ariko Pascal ndi mu rukundo ntigeze asubira kugaruka. Benshi mu baharanira agateka kazina muntu barasemereye ndetse baranasangije abakurikirana amakuru y'umugwizatunga ava muri Kameruni Albert Tanimbida yibwe n'abakozi b'iperereza imodoka ziwe, amafaranga n'ibindi kugeza abo bamupfungisha mu nzira yo kumwirukanisha mu Burundi kugira bamutwara ubutunzi bwiwe.
mu bakoze ivyo bintu ngo harimo Salvatore Horihoze. Albert Tani Mbida yari yarashinze ubunywero n'uburiro bubiri bukomeye bita Bambula Bar Resto yakoresha abakozi bashika 45. Uyu kandi yari umukuru w'ishiramwe ry'Abanyakameruni mu Burundi. Ubu yarahunze Burundi kubera ikibi yakorewe n'iperereza kuva mu mwaka wa 2019. Muti rero uyu Salvatore Horihoze inguvu ziwe ziva hehe? Salvatore Horihoze yahoze agwana muri CNDD-FDD, ava mu muryango wagize uruhara rukomeye mu rugamba rwa CNDD-FDD, bamwe bakanavuga ko na nyina yagiye ku rugamba. Salvatore Horihoze kandi afatwa ko ari mu begere cyane General Alengiyome Bunyoni. Igihe Bunyoni afatwa, Salvatore Horihoze nawe habuze gato ngo afatwe. Yagize Imana ava mu muryango wa bamwe mu CNDD-FDD bakomeye mu butegetsi nka Zeno Ndaruvukanye ari muri Conseil de Sage. Mutirero vyagenze gute ngo umuntu yiketswe ko ashobora kuba yari kumwe na Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza Ndayishimiye agiri gucizere cyo kurongora iperereza mu ntara zitanu zahahora arizo Kirundo, Ngozi na Kayanza n'intara zitatu murantunge. Yoba yagurishije bagenzi we canke ari mu gipimatazi kubera iki bamaye gucunga ahapfungiwe Colonel Desire Amahoro. Kumbure ngo kazoza kazoduhinyisha kuri izo bibazo. Ese yoba ngazobandanya mabi yakoreye mu zindi ntara yakoreyemwo navyo kazoza kazovyishura ko ico bikoze ngiminuka President Ndayishimiye amaze iminsi avuga ntiboneka mwigenywa rya Salvatore Horihoze. Suyu gusa yagenywe mu gutwara iperereza mu ntara kuko hari n'undi yagenywe kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Bujumbura. Uwo yitwa Colonel Denis Manirakiza, nimero matricule SS ubusa 528. Uyu Colonel Denis Manirakiza yavutse mu mwaka w'1976 ku mutumba wa Ntunda muri commune rya Nsoro ho mu ntara ya Gitega. Yahoze agwana muri CNDD-FDD. Kuva ku rugamba yakoreye cyane mu bijanye n'iperereza, aho yinjiriye mu gisoda cy'u Burundi muri nzero mwaka wa 2025, naho nyene yahavuye acashigwa mu bijanye n'iperereza. Abasirikare babanye muri kontija ya 10 ya misomo muri Somalia nibo bavuga ko bamuzi cyane. Uyu yarujejwe iperereza muri ico gihe. Muri kino gihe Colonel Denis Manirakiza arongoye ishure ry'igisoda ryigisha ivy'iperereza. Abumvirije wa musodakazi yaheruka gufatirwa mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mwarumvise ko yavuga ko mu Burundi atwagwa na Denis Manirakiza. Amatwi adusumira. Denis Manirakiza, Colonel Denis Manirakiza ari mu ntwaza ngabo zibiri zegere President Ndayishimiye zerutse kugenywa mu barongora iperereza mu ntara nshasha. Ayo makuru akavuga ko Denis Manirakiza hawe intara nshasha ya Bujumbura, no kuvuga intara zine zahahora Bujumbura Meiri, Bujumbura Rurari, Bubanza ndetse na Cibitoke. Colonel Manirakiza Denis abamuzi bavuga ko ari umuntu avuga make cyane, binagoye gose kuronka ifoto yiwe. Nigake cyane yoba yambara umwambaro wa gisirikare, benshi bamumenyera ku kuboko kwahiye. Yoba kandi yaranse kugendera mu modoka yaho rigenderamwo ubutwara iperereza Bujumbura ngo kubera isanzwe uzwi cyane. Yoba yarasavye President Ndayishimiye ko abanza kumukuriraho ubutwara iperereza mu gihugu hagati. DDI Colonel de Police Domitien Niyonkuru kuko ngo nta kuntu yotwagwa n'umuntu atigeze yiga iperereza. Yoba avuga ko azotangura akazi ari uko haganywa abatwara iperereza mu makomine, no kuvuga muri SNL bavuga abatwara sekteri. Abasirikare twaganiriye bo mu migwi yose yaba aba ex-FAB n'aba ex-PMPA bavuga neza Colonel Manirakiza Denis. Bamuvuga nk'umuntu yankamanyanga n'ibiturire. Hasigaye kumuraba ku kivi ingena zifata mu ngeso yo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kuboreza gufa bapfunzwe no kubapfunga bidaciye mu mategeko. Ingeso mbi cyane ziranga iperereza ryo Burundi. Nkuko uyu nawe yagenywe kandi hari ubundi yagenywe, nta wundi ni Venant Ndayishimiye akaba ari wagiye kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Gitega. Kugeza ubu twari tumaze kubabwira abatwara iperereza mu ntara nshasha zine, aribo Lieutenant Colonel Dionys Nsavyimana muri Buhumuza, Colonel Denis Manirakiza muri Bujumbura na Salvatore Horihoze muri Butanyerera. Rero na Venant Miburo muri Burunga. Hari hasigaye uwa Gitega ariwe tugiye kubabwira aka kanya. Venant Ndayishimiye ari mu bakozi b'iperereza bagenywe ku ntwaro ya President Ndayishimiye.
yahereye gutwara iperereza mu ntara ya Cankuzo mu nyuma ajanwa mu ntara ya Gitega aho yari amaze imyaka hafi 3. Intara umukuru w'igihugu abamwo kenshi ari nayo avukamwo ihabwa umwizigirwa w'umukuru w'igihugu. Venant Ndayishimiye anamaze imyaka 2 acunze uwo Perezida Ndayishimiye afata nk'umwansi wiwe rutura ari we General Arengiyome Bunyoni. Uyu rero niwe yahawe kurongora n'ubundi SNL mu ntara nshasha ya Gitega. Abamuzi bavuga ko Venant Ndayishimiye ari umuntu aciye bugufi cyane. Ngo nibakiga bamuzi ko twari iperereza mu ntara. Yagiye mu banyagihugu bato bato akabicaramwo ntawuca nikanda ko ari kumwe n'umutegetsi aje kubasumamwo urusaku. Hari nabavuga ko afise ubwenge n'amayeri menshi mu mabanga ajejwe. Muri aya mezi aheze Venant Ndayishimiye yaravuzwe mu mabi yo kunyuruza abantu. Mu ntango Venant Ndayishimiye nta mabi yavugwamwo, mbere yafatwa nk'umwe mu batwara iperereza mu ntara batari mu vyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo higeze gutabarizwa uwo yanyuruje yitwa Haruna Mustafa. Abonye ko vyamenyekanye atani isaha iheze amufashe yaciye akata amusubiza mu Gashigitega, ubundi yaramujanye mu kibanza kitazwi. Kuva muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 Venant Ndayishimiye yaravuzwe mu mabi yo kunyuruza abantu. Hano twotanga uturerero dukeye. Kwigenekerezo ya 2 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi Campus Gitega yiga mu mwaka wa 3 mu gisata ca Fabi yaranyurujwe mu gisagara ca Gitega avuye ku ishure. Uyu munyeshuri yitwa Olivier Nshimirimana avuka ku mutumba wa Bigoma zone Muyira muri commune Kanyosha Bujumbura Rurari. Kuva uyu munyeshuri anyurujwe n'iperereza ntarigera asubira kuboneka. Venant Ndayishimiye ntaco yakoze canke ngo yigere abivuga ko. Kwigenekerezo ya 20 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2025 ku mugwa mukuru wa Gitega harafashwe umukukuruke wa gisirikare Jean Didier Nduwamungu abanje kubeshegwa ko afatanywe ibigwanisho. Abiwe ntibabwiwe iyo yajanywe gupfungirwa, baramurondeye mu bushobuzwi baramukena. Kwigenekerezo kandi ya 2023 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 ku mugwa mukuru wa Gitega nyene harafashwe umutama Emmanuel Mfitiye yahoze ajejwe indero mu ntara ya Gitega. Yafashwe na Venant Ndayishimiye ariko ntigeze asubira kuboneka iyo yagiye kumupfungira. Ifatwa rya Emmanuel Mfitiye ryari ryakurikiye ifatwa ry'abandi bagenzi we babiri baturuka mu ntara ya Gitega ariko bo bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. Akaba ari Chrysostome Ciza yafashwe ku kigenekerezo ya 19 Ntwarante y'umwaka w'ibihumbi 2025 ndetse na Dominique Ndikumana yafashwe ku kigenekerezo ya 22 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ariko Venant Ndayishimiye ntiyigeze avuga iyo abo bantu bapfungiye ndetse nico boba abazira. Ngaba rero abo twaba tubayagiye cyane mu bagiye gutwara iperereza mu ntara nshasha zashizweho uko ari 5. Iyindi ntara nayo tukaza kuza kuyigaruka ko makuru yacu ataho. Fyone subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yo ba muri politike hagati y'akazi na muntu imigenderanire nani makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. No muzo TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu bya misi yose muriko murakora.